munsi ni umunsi udasanzwe, umunsi waho twibuka icyo twatorewe, kuko umuhamagara wacu ni ukubaberana. Ekleziya umuryango umwe verudende, ariko tubishimira ntawe gukwegera. Mugabo iyo ekleziya igizwe n'imibano itatu. Imibano itatu. Hari umubano w'abari mu ijuru, abatoreye izuba bamaze gushyikira ububwire budahera. Hakaba umubano w'abari mu ishuriro barindiriye gutyororwa kugira ngo bashikire nabo mu buninahazwa budahera. Hakaba rero n'umubano w'abakiri ku rugendo ari bo twebwe. Abahigwe bamaze gushikira ubwami bw'ijuru baratsinze ubutagisubira inyuma. Uyu munsi rero ni umunsi wo kubakeza bose, umunsi wo kubakeza twongera tubambaza ngo batubere mu ngoro, badufashe natwe gushingira ntawe kwemera kugira ngo umunsi w'izina natwe tuzobahamvye iyo bari. Abo beranda basa natwe igihe bari bakiri ku rugendo, twarikiranywa. Nicyo gituma uyu munsi ari umunsi wacu wo kwibaza ingene twoba abanywanyi w'abo beranda twitirana, tukabasaba tubere mu ngoro. Kuri uyu munsi kandi nyakubahwa Patiri Bisengintore Salvatori asanzwe ari umurezi w'ibutsamana muri novisiya ya Bene Mariya hano i Busiga, niho yashimye yuko yogira igisabo cyo gukenguruka, akengurukira Imana ku ngabirano y'ubuzima Imana yamuhaye araheze imyaka 75. Burya umuntu amaze imyaka nk'iyi aba yarabonye byinshi, aba araciye muri byinshi, ari nacyo gituma bibereye akenguruka. Mu byo yaronse harimo isakramento ry'ibatisimu n'andi masakramento konfirmasiyo, hamwe rero n'iry'ubusaseredoti. Mu byo yaranguye harimo igikorwa cyo kuba umurezi. Yarabaye umurezi w'abasaseredoti hariya mu seminari ntoya y'Umureke, yarabaye umurezi w'abasaseredoti hariya mu seminari y'Iburasira, mugabo kandi n'ubu n'umurezi aha mu novisiya ya Bene Mariya. Kandi si ibyo gusa, kuko amaparuwasi yaciyemo nitwoharura abo yabatije, nitwoharura abo yahaye isakramento ry'ikigongwe, nitwoharura abo yahaye impanuro zabafashije kuba abanywanyi b'Imana, n'ibindi n'ibindi. Turaza kumuha umwanya avyivugire, mu Kirundi ngo gukwibwira ariko kubesha. Nakubaha Patiri, turagukeje, twakwifuriza yuko urugendo usigaje woba umunywanyi yabushitse n'Imana, gutyo ugategurirwa ikibanza muri bwa buhigwe bw'ijuru. Mbega iyo tuvuze aberanda abo duhimbaza uyu munsi, twumva iki? Ni bande? Twibaza ibibazo byinshi. Ni bande? Aho bari hameze gute? Igikorwa bariko barangura ni igiki?
bambaye bimeze gute? Nagomba ndababwire nti mushaka kuronka inyishu y'ivyo bibazo nimubaze Yohana umutumwa. Mu gitabo cy'Ivyahishuriwe aratubwira ibitari bike, turaza kuvyumva mu gisomwa ca mbere. Mw'ibaruwa rya mbere yanditse aryandikira twebwe abakristu bo muri ekleziya iri kw'isi yose, hari ivyo atubwira. Ivyo vyose tubizirikanye twaronka inyishu zitari nke, bikaduha mbere natwe kugira inambu y'ukuzoja muri akanyamuneza barimo. Umwiteguro wacu, impanuro Yesu aduha z'ukuntu twoshikira ubuhirwe bw'ukuri, twozifata nka nkama, ntiduhave twibaza nk'ab'isi, kuko ab'isi ntibibaza ntibiyumvira co kumwe na Yesu. Ivyo byose rero tuvyitegurire kuvyakira hamwe n'ivyiza vy'Ukaristiya, ariko imbere ya vyose tubanze dusabe ikigongwe